Areka subire ndabahe ikaze inshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza ku muresha kuri mukunda cyane mwe Rudendi Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imuresha kuri mukunda cyane ibonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye kandi ndabahe ikaze inshuti banywanyi mubana natwe amakuru tubashikiriza. Ndabakengurukiye mu dukurikira muri mu gihugu cacu c'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi, abadukurikira bari mu makungu ya kure, mwese ndabahe ikaze mu makuru tugira tubashikirize muri iki gitondo. Rero nta makuru azindutse avugwa mu mihingo itandukanye, n'amakuru cyane cyane tugiye kurabira hamwe kubiko biravugwa ngaha mu Burundi ndetse n'ijya nino. Dore rero zimwe mu ngingo amakuru yacu araza gushimikira ko ngaha mu ntara ya Cibitoke ibara risubiriye kugwa. Umugwi witwaje urwanisho wa FRN uzoyitangazo uvuga ko oba ogandaguye abasirikare bashika 10 bo ngabo z'u Burundi FDNB nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu azindutse abidushikiriza. Ibi bibaye mu gihe umugwi wa FRN wahanganye n'igisirikare ca leta y'u Burundi FDNB, ubwo ngo umugwi wa FRN washakaga ingabo z'u Burundi zarashakaga ko ngo uyu mugwi wa FRN ujya gufatikanya n'ingabo z'u Burundi ziri mu Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, ariko umugwi wa FRN nawo ucango ugaba ibitero wanka Kongo wojana n'ingabo z'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Niko ravuga ibitero ku muri FRN maze birangira FRN igandaguye abasirikare 10 bo mu ngabo z'u Burundi nkuko amakuru azindutse avugwa ngaha mu ntara ya Cibitoke. Aba azindutse abidushikiriza. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi imigwano imaze iminsi yumvikana mu ishamba kimeza rya Kibira, aho ndetse abasirikare batari bakeyi bo mu ngabo z'u Burundi bamaze iminsi bahasiga ubuzima nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu muri iki gitondo azindutse abidushikiriza. Kandi makuru kandi nuko inkuru itangaje ivyutse iravuga nuko abasirikare barenga 10 nabo ngo baba barishwe, aho igisirikare c'u Burundi FDNB cemeje amakuru ko ngo giheruka kwica nyeshamba zirenga 100 zo mu mutwe wa MRSD FRN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. FDNB iravuga ko yiciye ziriya nyeshyamba mu mirwano yasakiranyije impande zombi mu ishyamba rya Kibira mu ntara ya Cibitoke. Ingabo z'u Burundi amakuru avuga ko zafashe icyemezo cyo kugaba igitero kuri uriya mutwe ziwuhora kuba ngo waranze kwifatanya nazo mu ntambara zirwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho zirwana n'imitwe yitwaje intwaro irimwo na M23. Kubwo igisirikare c'u Burundi ngo kuba FRN yaranze kwifatanya nacyo cyabifashe ngo nka kagambane. Makuru akavuga ko inyeshyamba zirenga 100 ingabo z'u Burundi zishe zaguye mu bitero bibiri byagabwe mu Kibira hagati ya Werurwe ndetse n'Amata umwaka wa 2025. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu avuga ko imirwano yabaye yaguyemo abasirikare b'u Burundi barenga 50 uko amakuru twahabwa n'amasoko yacu abandanye nayo abidushikiriza. Kiremeraho ku kibuga ca Kiremera zone Gakerere muri ntara ya Butanyerera ngo niho hagira habere ibikorwa byo gutangura imyiyamamazo mu mugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ya Butanyerera nyene. Abagumya banga bo muri zone Gakerere bazindukiye kuri ico kibuga, aho bagomba ngo bakire umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba ari nawe ngo mukuru w'inama y'inararibonye muri uwo mugambwe wa CNDD-FDD aherekejwe n'izindi ndongozi zitandukanye. Kuri ico kibuga ca zone Gakere umurantunga muri zone Gakere, umunezero, intambo hamwe ndetse n'indirimbo zihayagiza imigambi itandukanye y'iterambere uwo mugambwe wa CNDD-FDD maze kurangurira abene igihugu nivyo biriko birayagwa nkuko tubishikirizwa n'abari ngaha nyene muri ivyo birori. Mu yandi makuru kandi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho abagwanyi amajana b'urunani FDLR hamwe ndetse na FARDC
bahagaritswe na M23 mu gikorwa c'umutekano. Makuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira ngaha muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo avuga ko ngaha mu mujyi wa Goma kuva kuwa 11 Rusama 2025 icuka kiracari kibi mu gisagara ca Goma mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo inyuma y'igikorwa c'umutekano cakozwe kuwa gatandatu w'igenekerezo rya 10 Rusama uyu mwaka wa 2025 n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 bw'indongozi zawo abarenga 40 harimwo abarenga 10 bo muri FDLR n'abasirikare ba leta ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo n'imisore ya Wazalendo barahagaritswe. Ico gikorwa cakozwe mu makaritiye menshi yo muri komine Karisimbi nka Nkosho ndetse na Mugunga. Koloneli Wiringoma umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare wa M23 yatangaje ko imbere y'abanyamenyesha makuru ko abo bagabo bakorera mu makaritiye 18 ya Goma batera umutekano muke kandi ko bamwe bari bafatanywe itonga bariko bariba abandi bagerageza kwica abanyagihugu. FDLR ni Force Démocratique de Libération du Rwanda igizwe ahanini n'abahutu hamwe ndetse n'abanyarwanda bahunze u Rwanda inyuma y'ihonyabwoko ryo mu mwaka wa 1994 ryahitanye abatutsi, bakaba bitwa abakoze ihonyabwoko n'ubutegetsi bwa Kigali. Abadwanyi ba Wazalendo nabo ni imigwi yitwaje ibigwanisho yo mu gihugu ishigikiwe na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo mu ntumbero yo kurwanya umuhari wa M23. Guhera mu mpera z'ukwezi kwa Nzero 2025 M23 iri mu runani AFC uruzwi nka Alliance Fleuve Congo rero ikaba igenzura ibisagara byinshi byo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, akarere gakomeye kandi karimwo ubutare bwinshi. Uwo umuhari warigije inyuma ingabo za leta ya Kongo FARDC, igisirikare c'u Burundi FDNB hamwe na Wazalendo ndetse hamwe n'igisirikare ca SADC. Harashinzwe intwaro ibanganywe mu mazone uwo mugwi ugenzura. Ubutegetsi bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo Kinshasa bwagiriza leta y'u Rwanda ko ngo ariyo ishigikiye umuhari wa M23 mu buryo bwa gisirikare. Ibyo ubutegetsi bwa Kigali buhakana bwivuye inyuma. Ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yagiriza Republika Iharanira Intwaro ya Kongo Kinshasa ko ifatikanya cyangwa se ifitaniye imigenderanire n'abagwanyi ba FDLR, ariko perezida wa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo abona ko uwo mugwi ari ibisigarira ngo byabaye akagwi k'abasuma ko katotera igihugu kibanyi c'u Rwanda mu gihe umutekano ukibandanya kuba muke mu uturere twegereye imbibe. Ababikurikiranira hafi bafise ubwoba bw'uko intambara ishobora kwaguka igashika no mu bihugu bibanyi nk'u Burundi. Ukurikiranira hafi iby'iyo ntambara kandi bukaba bwararungitse abasirikare bagera ku bihumbi 10 ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo mu gikorwa cyo gufasha FARDC hamwe n'imigwi ya Wazalendo guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Reka bibashimiye mwese mwari muri kumwe ku makuru y'ibiganiro twashikirizaga dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko kumureshwa yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi tubana amakuru y'ibiganiro bya misi yose tubandanya kubashikiriza kumureshwa yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imureshukure ibashikiriza amakuru y'ibiganiro byo begizwe kandi babyakura amatoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mibereza, mugateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abatandukanye azendutse avuga ngaha mu kibano. Ndabashimiye rero mwe mwese mwari kumwe natwe amakuru y'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi saha. Reka mbabwire ko tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.